ko twabonye haturirwa nuvuga ibidandazwa vy'umugwizatunga WOM kandi mwebwe mwari mwatumwe muje kuraba ubuziranenge muba mubivuze kwiki? Irya dosiye n'abantu benshi batatahuye niyo ariyo. Burya abarundi bakunda cane cane inkuru bafatiye hejuru batabanje kuja kuyiraba neza mu mizi. Irya dosiye ni dosiye imaze imyaka myinshi. Dufate birya bintu vyinshi vyari bigizwe n'impuzu bavuga ko vyari vy'umugwizatunga WOM. Jewe nsesanguye ngaha mubiri wanje ndabona mu ibihumbi 2019 yigeze gusaba ngaha muri BBN abantu b'abagenduzi ngo baje kubarabira ibidandazwa ingene bimeze. Murana 2019 ingene iyo hari haraheze imyaka ishiki 6 irenga ko hafi indwi. Abo bagenduzi bacu baragiyeyo basanze ibintu vyari vyinshi kandi vyari bimeze neza. Ubuziranenge batoyemwo nuko bavuze bati muraraba neza ingene bipanze mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Ikigo kigenjwa amatagisi n'amakori OBR catwandikije ugwete kivuga yuko kidusaba ko tworondera abahinga abagenduzi baja kuraba ivyo bidandazwa ingene bimeze. Bagezeyo bashitseyo itariki 26 z'ukwezi k'umunani. Basanga hariho abo muri OBR, basanga hariho na nyene ivyo bidandazwa n'umuavoka wiwe. Basanze hugaye n'amagufuri abiri, imwe ya nyene ibidandazwa iyindi ya OBR. Icantangaje rero nuko yaba na WOM yaba OBR nta na bamwe iyo raporo twabahaye bagize ico bayivugako. Iraporo duheza tuyivuga dute rero tuti twebwe raporo twatanze yari yo gutanga umuco kwerekana aho ibintu bigeze koko bari badusavye batubabwire ingene bimeze ko hari ico bokiza kugira ngo gitange ikori. Twe twasanze dukurikije ubuziranenge ko vyose nka vyose vyononekaye. Muravyumva rero. Twagiye tumva haciye umwanya rero ngereka ngo vya bintu barabituriye. Twe natwe twatangaye mu bandi kuko ntitwatumiwe nta na kimwe batubwiye kuvyerekeye ivyo vyo guturirwa. Muga rero ikitubabaza no benshi bavuze ngo ni BBN ngo yabituriye. Ahi bambewe ntibigeze batubwira mbere n'umunsi baja kubiturira. Ntituzi uguguruye, ntituzi wabitwa, ntituzi ingene vyagenze. Twarabonye hariho ibinyobwa kumbure bidakwije amategeko vyasheshwe. Ati kubera iki ivyo bintu bibandanya kandi hama hariho ihimiriza? Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakanyamakuru cyama kibazanira bishamuvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hamadusura dukengurukira namwe bakunzi bisamirizi Irebe FM mudasibe kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 novuga mu kiya Cimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nawe wese wamudukurikirana kuri no rubuga rwacu rwo rwanyurwa Irebe Media. Nukurinda kuramutsa kandi nongera nda kwifuriza amahoro y'Imana yuko amana nawe. Kuri muri kumwe na Beni behind camera turi kumwe na CK Professional. Umutumire wacu witeka nawe suwundi numwubahwa Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge mu Burundi BBN. Kuri uyu munsi twamuronde kugira ngo adusigurire kubijanye n'iryo shira hamwe uburyo ryoba risanzwe rikorana nuvuga na leta yacu nziza. Ati mbega reka kumbure sinda batwara umwanya reka ndamuramutse hanyuma tubashe kwinjira neza mu kiganiro. Namahoro. Ndabukura mkwije nyakubahwa mumenyesha makuru. Biraza neza. Neza cyane. Mbega umunsi kuri Samuel Ndayiragije uri kugenda gute? Umunsi ugenda neza cyane ubona ko ndi mu biro ngahi wanje. Akazi katanguye saa moya na nusu nk'imisi yose kandi tujeje kurungika abakozi bacu baje hagati mu gihugu baje gukorera ku rubuga. Yego natwe inyuma ya saa sita turabasangayo. Cyane gose. Ego murakoze cyane kumbure twinjira neza mu kiganiro ati mbega BBN ni iki yo bikorana gute na leta?
BBN rero ni ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibikorerwa ngaha mu Burundi hamwe n'ivyinjira. Muri ivyo gikora gute? Gikoresha ico twita amategeko nzira ubuziranenge, ico bita norme mu kinofunofu. Izo nazo ubwo n'ubutabo burimwo amategeko yerekana ingene ibintu bihingurwa. Umuntu abihinguye neza turagenda iwe tukabitora tukabizana ngaha iwacu tukabipima dusanze bimeze neza, tuca tumuha certificat, niko bayita certificat de conformité, ni nk'icertificat y'ubuziranenge. Iyo rero ayifise arashobora gushora ngaha mu Burundi yorohewe, akongera akanashora hanze atangorane. Ikindi dukora ngaha no kugerageza gushigikira no gukingira cane cane umuguzi. Hari iki ushobora gusanga ku rubuga hariho nk'ibidandazwa nk'ibinyobwa vyataye igihe. Ico gihe turakoresha amategeko dufise kugira ngo ivyo babikure ku rubuga, umuguzi ntagire ingorane. Ikindi hari ushobora gusanga hari ibidandazwa bidakwije ubuziranenge, n'ivyo navyo nyene turabikora ku rubuga n'ibihano bigafatwa. Ikindi dukora ni iki kigo kijinzwe kuraba ivyerekeye iminzane. Hari nk'igihe aya mashirahamwe nka za Odeka, nka za OTB bakeneye gushora ibintu hanze baratubwira, tukagenda bashirira iminzane ku rugero, hama bakakoresha bagashora ibifise ibiro bikwiye kandi vyemewe. Ikindi dukora no gukingira cane cane ivyinjira ngaha kugira ngo ntihinjire ibidakwije ubuziranenge. Bivuga rero ko abakozi bacu bari ku mipaka mikuru y'igihugu, tuvuge nka za Kobero, za Mugina, za Gahumo, ku kivugo ca Bujumbura, ku kibuga c'indege n'ahandi. Mu bikuru novuga ko ari ivyo. Ego, murakoze cyane, kumbure mwagerageje kudusigurira neza kandi birumvikana cyane. Ariyo abantu benshi iyo bumvise BBN bumva kugenzura novugana cyane cyane ibihungurirwa cyane cyane mu binyobwa. Mbete mbega BBN yoba igenzura n'ibindi bitari binyobwa? Ego cyane, abakeneye nko gushora hanze tuvuge nk'ifu, ifu y'imyumbati, ifu ishobora kuba y'uburo gake kameme, ifu y'imyumbati, ifu y'ibigori nabo nyene baraca ngaha. Hanyuma ibiribwa si kenshi cyane kuko hari ibindi bisata kigenzura ibiribwa, n'ikindi gisata kigenzura imiti ntibiri wacu. Ego, murakoze cyane, kumbure tubabaza ati mbega ko twabonye haturirwa nuvuga ibidandazwa by'umugwiza atungana w'um, kandi mwebwe mwari mwatumwe muje kuraba ubuziranenge, muba mubivuze kwiki? Bijya ijya dossier n'abantu benshi batatahuye niyo ariyo. Burya abarundi bakunda cane cane inkuru bafatiye hejuru, batabanje kuja kuyiraba neza mu mizi. Ijya dossier ni dossier imaze imyaka myinshi. Dufate bijya bintu vyinshi vyari bigizwe n'impuzu, bavuga ko vyari vy'umugwiza atungana w'umu. Jewe nsesanguye ngaha mubiri wanje ndabona mu ibihumbi 2019 BBN yigeze gusaba ngaha muri BBN abantu b'abagenduzi ngo baje kubarabira ibidandazwa ingene bimeze. Murana 2019 ingene iyo haraheze imyaka ishiki 6 irenga ko hafi indwi. Abo bagenduzi bacu baragiyeyo, basanze ibintu vyari vyinshi kandi vyari bimeze neza. Ubuziranenge batoyemwo nuko bavuze bati muraraba neza ingene bipanze, mwongere muze murabe neza ingene bitekeye, ntihaze haba ingorane. Umva vyari ivyo bibiri, kuraba neza ingene bipanze no kuraba neza ingene bitekeye. Harimwo ibiki? Iyi raporo dufise batanze harimo vyinshi vyari bagize n'ibintu vyegereye kombokombo, uravye niko bavuga, nk'ivyo mwibaro. Aho ni mu 2019. Kuva mu 2019 mu bikigi wacu
nta dosiye nk'iyo nasubiye kubona. Byasubiye kugaruka mu kwezi kw'indwi, niho mu mpera z'ukwezi kw'indwi ikigo kijejwe amatagisi n'amakori OBR catwandikije ugwete kivuga yuko kidusaba ko tworondera abahinga abagenduzi baja kuraba ivyo bidandazwa ingene bimeze. Mugabo nabo nyene bari bafise amakenga kuko batubwira bati barabe n'imiburiburi vyoba bigikomeye kugira ngo bitange ikori. Urumva ko nabo nyene ico gihe ubu nyene mu kwezi kw'indwi bari bafise amakenga ko bishobora kuba vyarononekaye, kandi twarabikoze kuko muri uko kwezi nyene kw'indwi ntitwaciye twihuta kurondera abagenduzi babiri babizi neza, baragendayo bagiye gukora iki, bagiye kuraba ivyo bidandazwa ingene bimeze. Bagezeyo bashitseyo itariki 26 z'ukwezi k'umunani, basanga hariho abo muri OBR, basanga hariho na nyene ivyo bidandazwa n'umuavoka wiwe. Aho hantu bahashitse ni harya inyuma y'ingoro nkuru, icicaro c'igihugu c'umugambwe CNDD-FDD, basanze hugaye n'amagufuri abiri, imwe ya nyene ibidandazwa, iyindi ya OBR. Hacugururwa rero, umva bakwiye ko amagufuri abiri bene vyo, abakozi bacu basanze hari umunuko udasanzwe kugezaho kugira ngo binjire barinze gukoresha twadupfukamunwa. Umva ko ibintu haranuka cane. Bagezeyo rero basanze ibintu vyarayangaye, kuko basanze ibidandazwa bisanzaye aho hantu, kandi vyari vyinjiranyemwo ntiwari ukimenya iki na kiriya. Vyinshi vyari impuzu, mugabo zari impuzu zaboze. Nyinshi zari kwifyira, hari zari zaratobotse, hari zaratabutse, hariho uravye ingene bashoboye kubidondora, vyari ibintu bigoye gutororokanya ngo umenye neza ivyo ari vyo. Ikindi giteye ubwoba, ntihari habona neza, hari ico twokwita imidite mu Kirundi bakivuga ngo iki? Ubukanye yego. Bivuga yuko kubera ahantu hari hameze nabi, ubukoko bwari bwaragiye burarya ivyo birunze ngaho, kandi n'ifyira ryari nko kuri vyose. Rero basanze umunuko gusa vyose vyarononekaye. Ico nobabwira co nuko barafashe ni video dufise twebwe ngaha yaho hantu ngene hari hameze, abazoshaka kugira amaziko twoshobora kubibereka. Vyoba vyiza cane. Vyari ibintu biteye ubwoba, vyarononekaye, kandi murumva imyaka 7 ibintu biri aho hantu, vyatwaye umwanya muremure. Iyo raporo banyubakiye raporo bavuga bati twebwe turavye ibintu twabonye, tugakurikiza ubuziranenge twari tuzi kuvyerekeye ivy'impuzu, twe tubona ivyo bintu bitoba bikwiye kubandanya ku rubuga bakoresheje ntuzeye irivuga ry'igifaransa rivuga détruire. Détruire singeri twokuva mu Kirundi, nuguta, nugusambura, no kugira iki. Mugabo ntibavuze ko ari BBN yo bikora, bavuze ko hari igisata gisanzwe kibikora kiraba ivy'ibidukikije. Basavye rero ko ico gisata kiraba ibidukikije arico coshobora kuzokora ico gikorwa. Bahejeje baciye basohoka, hanyuma bari buguruye bongera barugara baca baritahira. Jere naronse raporo ndayironse, ico nakoze kwabaye kuyihutira kuyihereza bari bayinsavye. Hama raporo narayisubije, maze kuyitanga ku bayinsavye uwo muri OBR, nongera mpa kopi abo bari bahaye kopi nabo nyene bakitwandikira iryo kete, harimwo President wa Cour Supreme menga n'utwara sentare ntahinyuzwa, harimwo abaraba ivy'ubutungane wabo n'abandi bakeya twahaye kopi y'iyo raporo. Icantangaje rero nuko yaba Naumu yaba OBR nta na bamwe iyo raporo twabahaye bagize ico bayivugako. Iyo raporo duheza tuyivuga dute rero tuti twebwe raporo twatanze
yari yo gutanga umuco kwerekana aho ibintu bigeze koko bari badusabye batubabwire ingene bimeze ko hari ico bokiza kugira ngo gitange ikori. Twe twasanze dukurikije ubuziranenge ko vyose nka vyose vyononekaye. Muravyumva rero. Twagiye tumva haciye umwanya rero ngereka ngo vya bintu barabituriye. Twe natwe twatangaye mu bandi kuko ntitwatumiwe nta na kimwe batubwiye kuvyerekeye ivyo vyo guturikwa. Ntitwanagiyeyo twavyumvise nkuko mwese mwavyumvise tubona bicana cana ko ku rubuga. Hanyuma rero babwira yuko mu mategeko dukoresha ngaha muri BBN kandi si twe twenyene ni ku rwego rw'isi yose iyo ibintu bidakwije ubuziranenge mukabona ko bigeze kure cyane ivyo byo kubisambura no kubita kiremewe. No mu mategeko dufise ngaha mu Burundi ubwo ico kintu kirimo. Muga rero ikitubabaza no benshi bavuze ngo ni BBN ngo yabituriye ahi bambewe ntibigeze batubwira mbere n'umunsi baja kubiturira ntituzi uguguruye ntituzi wabitwa ntituzi ingene vyagenze. Aho rero abantu barageguje cyane. Ikindi naco hari n'abantu baje bavuga ngo none ngo nta nabikiya ngo mwari gukiza ngo kumbure ngo hari vyari kuvamwo ngo abene gihugu ngo bakavyambara n'ibindi. Twebwe dukurikije ubuziranenge rero twe dutanga intumbero gusa. Reka ndabahe nk'akarorero. Wewe wari ufise nk'umufuko w'ibiro 100 vy'ibigori. Ubishize ahantu ibigori bimaze imyaka 2. Bimaze imyaka 2 biraboze nko muri kuri 90%. Wumva wari wabitegura ibigori vyawe kubishora ku isoko. Je ukantuma uti ndabera wa mufuko wanje w'ibigori ko no gutwara ku isoko. Jenje gasanga birenga 90% vyaraboze nakubwira ntiga ni isoko n'ukuri ntibikunda. Ibigori vyawe vyaraboze ivy'isoko nta bikirimo. Ico ukora wewe urahitamwo kubitwara ku isoko mugabo nta uzobikugurira nawe uvyumva. Hanyuma ico ushobora gukora no kubanza ugatuna umugongo kugira ngo ukuremwo nk'intete 10 canke 20 zoba zisigaye. Ivy'isoko biba vyavuyemo cyane gose. Natwebwe rero twakoze ni gukora nk'abahanuzi ngo uti ibi bintu vyawe ku isoko ntibigishoboka. Ibisigaye wowe ucumenya ico bikoresha. Kandi rero ico ndakubwira je ndanabashimira cyane ko batanadutumiye igihe biturirwa kuko twebwe igikorwa ciwacu twari twagihejeje tubereka yuko ivyo bintu bidagikwije ubuziranenge. Ego cyo kirumvikana neza kandi insiguro utanze iri comprehensible. Ariko umuntu yoca yibaza ikibazo ati mbega nikihe no canke nikihe gihombo canke nakahe gahombo igihugu cuba carahagiriye mwiturirwa ry'ivyo bintu. Igihombo jewe novuga yuko kiragoye gushira ku munzane kubitwerekeye. Kuko twebwe dukurikije ubuziranenge twebwe twabonye ko ivyo bintu atagaciro bigifise kuvyerekeye isoko kuvyerekeye kuja gutangisha amatagisi nico twashitse ko gusa. Ibisigaye cy'igihugu cahomvye twebwe ntivyari bidandazwa vy'iwacu ntivyari bidandazwa bari badushinze ngo tudandaze bene ibidandazwa na OBR itangisha amatagisi nibo botanga uruhombo ku rwego rw'igihugu si twebwe. Twe twakoze akazi k'iwacu kukwerekana ko bigikwije ubuziranenge gusa. Ego murakoze cyane. Twarabonye hariho ibinyobwa kumbure bidakwije amategeko vyasheshwe. Ati kubera iki ivyo bintu bibandanya kandi hama hariho ihimiriza? Birya hariho abantu bashaka kwiyorohereza babanje guca mu ryahumye bene wabo no guca mu ryahumye abashinze intwaro. Kuko uravye ivyo baganye ingene ari vyinshi ni vyinshi cyane. Mugabo bidakurikije amategeko. Bikongera bikakorerwa n'ahantu hadakurikije amategeko. Barya jenda bashira mu basuma nk'abandi bose bakorera mu binywabi kugira ngo bironkera amahera batabanje kuruha. Bace mu ryahumye abene gihugu n'abashinze intwaro. Yego. Birya mwabibonye harya kandi siho honyene twe turabibaza ko n'uworondera no hagati mu gihugu birya biraharereka. N'ubwo Bujumbura burya igisuma n'igifashwe wogendura ya makartier yose ntiyobora ibindi bintu mbere kumbure n'ibiteye ubwoba kurusha harya
nico gituma twebwe ubu bijya byaduhaye icigwa kinini cyane ko dukwiye gushika neza mu mizi tukinjira neza mu makartier nka yose y'igisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu ngura bijya bintu tubituze dukoranye n'abari mu ntwaro n'igipolisi namwe bw'abamenyesha makuru cyane gose yego mwaragize neza ati ariko ni kibazo umuntu acibaza ati mbega nizihe ngaruka ku magara y'umuntu yoba azihereza inzoga nka ziriya biraboneka cyane ntubona ko abantu bama bapfuye ikibabaje rero nuko harimo ibintu byo kujaniranya burya inzoga zose ntiziganwa kurya hari abakurikiza amategeko kandi nibaza yuko umuntu azinyoye atarengeje zitomugirira nabi bijya twabonye je ndibaza ko naho wowe unyoye dukeya gusa birakwiye kugira ngo ubuzima bwawe bwononekare kuko mwarabonye ivyo bashiramwo ko biteye ubwoba ego nakahe kamo mwotera abantu bagoma bikikamukiza mu gukora inzoga zitemewe n'amategeko n'abazihereza twe twavuga ko boteshwa bagata kuko impera n'imperuka bazofatwa kandi bazofatirwa ibihano bikwiranye n'ivyo bakoze abavyihereza nabo bomenya yuko nukwiyahura kuko ivyo kunywa ntibibuze muri iki gihugu cy'u Burundi ni banywe ibintu vyemewe n'amategeko kandi biteguwe neza bifise ubuziranenge ego umuntu yafashwe mu ikosa nka ririya yobahanwa gute ibihano bimuraba nibiye harya biragoye kuko ni ivyaha harya biri kubiri yakoze inzoga zitemewe n'amategeko yongera ashiramwo n'ibintu vyo kwica harya tuvuga ko urya akwiye guhanwa hakurikije ico bita code penal na twebwe dusha turaba ibitabo vyacu vyereka biraba umuntu afashwe ariko aragana inzoga adafise impapuro z'iwacu ingena hanwa byose byarateguwe cyane gose horko iki rero kugira ngo uwo mugambi ugayitse utuzwe burundu nukuvuga nababwiye ko ari ubwicanyi budasanzwe inzego zose z'igihugu zaba zanyabone muzi zirimo abanyagihugu ubutungane byose murabizi namwebwe murimo twese dukwiye kuvira hasi rimwe tukazituza kuko bijya bibandanije ni igihugu kiba kiriko kirahomba kuko ubutunzi bwa mbere bw'igihugu n'abenegihugu abenegihugu rero basinzikaye bagwaye bagahwera igihugu kiba gitakaje ubutunzi ntangere bwacu no kuva hasi tukabigwanya twivuye inyuma umuntu ashoboye kuronka inkuru ayitanga ngaho iwacu ayitanga mu ntwaro hashobora gushika hose kugira ngo tubituze nukuri bitsindwe muri iki gihugu cacu kuko birateye imbere n'isoni cyane gose ego kumbure ndabakengurukire cyane ariko nko mwijambo rimwe kuwuzana ibidandazwa mu Burundi bikamara iminsi bitarariha ikori gushikaho bigeraho vyononekara na wa wundi akora ibidandazwa bidaciye mu mategeko kugira ngo bakorane neza na BBN ni giki mu muhanura kugira ngo uwo mwene gihugu ntabandanya ahomba mu nzira zitemewe n'amategeko twebwe byose birateguye ibidandazwa bije turafise abantu bacu bari ku mupaka imipaka minini y'igihugu bakorana nabo muri OBR bivuga rero ko aba barenganya agaca mu kinywabi ababaye umusuma kandi ni benshi cyane bakurikiza inzira y'ukuri inzira aho aba BBN bari hanyuma bararaba ibintu bakaraba ko bikwije ubuziranenge kuko no hanze nabo iyo biva baratanga impapuro zerekana zajya amasertificat nababwiye do conformité biciye mu binywabi amategeko arahari yerekana ibiciye mu binywabi ingene bishobora gufatwa turayafise yego twifuza yuko vy'ukuri ikigo ciwacu bo kigana baza kandi bazi biteguye bazi ko dukorana neza kandi twiteguye gutanga n'impanuro kuko twe ntituraba polisi tuhari kugira ngo turabe ko ivyinjira ibisohoka bikwije ubuziranenge bifise ubuziranenge yego ego murakoze cyane kumbure abariko baradukurikirana nizere yuko bashoboye kuronka inyinshi z'ibibazo byinshi benshi bari basanzwe bafise ego twakengura twizere ko n'undi munsi tuzotegwa rino teka mwashoboye kudutera uyu munsi ryo kwakoresha ikiganiro murakoze cyane Irebe FM, iradiyo
Irebe FM megahertz 91 n'ibice bine.